ibintu bimeze gutyo ni ukuvuga ko ubwo bwoba buriho. Rero wumvise ibyo bigwanisho berekanye bakacavuga bati murabibonye ibyo mudufise murapime muze. Navuze nti ibigwanisho batweretse byaguzwe mu myaka ya za 80 byinshi muri byo. Ico gihe nticabujije ko bano ba CNDD-FDD bo nyene bafata ibigwanisho bagatera leta y'u Burundi bagatera ico gisirikare. Hari igihe bavuga amajambo ukiyumvira uti ivyo bariko baravuga babipimye bavyiyumviriye. Nimba kera kubera akarenganyo barubohotse gufata inkoho bakaza kurasa ufise bijya bigwanisho nyene. Bo biyumvira gute ko uyu munsi uwo barenganya, uwo batse ukuba mu gihugu ciwe, uwo batse kuba umuntu, uwo biriko abarita umupedese amubwira ati wewe nta muntu kirimwe umupedese ukwiye kuba nkuko abapedese bagizwe. Baribaza ko uwo muntu azobireka gutyo ngo nuko bamweretse vya bigwanisho n'izindi ntwaro zahora zereka abasende DFDD ariko nabo bakabirengera bakaja kugwana. Je nama nabivuze si bishasha kuva kera narabivuze nti akarenganyo mu bihugu vyacu kamye kavyara intambara. Bakabandanya kakarenganyo bakanka kumva impanuro zose dutanga bizovyara intambara. Rero ayo makuru ko hariho intambara ishobora kwaduka barayafise, ivyo biremezwa nabo ma service de renseignement y'igisirikare nyene. Hanyuma wanyuma yagize ati amajambo avuga ubwo aba yateguwe. Ndayishimiye aragoye gose. Sinzi ko mwibuka ko yigeze kwishima ko yiyandikiye rirya jambo yavuze umunsi arahira muri 2020. Je numvirije iri jambo yavuze ubu ni jambo yiyandikiye. Ubundi ibi inzego z'umukuru w'igihugu arafise abategura amajambo. Abategura amajambo mbere abarongowe n'ujya muvugizi wiwe. Umuvugizi wiwe burya arakoresha abo bakorana bakamutegurira ijambo ku gihe cyose abategerezwa kuvuga. Ndayishimiye ahitamwo kurivuga canke kutarivuga. Iri ryoryo yasomye ubu Ndayishimiye wenyene. Ukeneye kumumenya Ndayishimiye nibijya yavuze. Bijya yaravyiyandikiye ni jambo ryibona ko ari wenyene yagiyandikiye. Ntabwo ari Nancy Ninete Mutoni yo bayumvira bijya bintu twumvise Ndayishimiye yadusomeye. Hanyuma ati inshumbusho ku basirikare baba bagwa muri Kongo iki kirabaho. Abasirikare muri Kongo b'abarundi bagurishwa mu buryo bwose. Bagurishwa bakiri bazima mu kubarungika, bagurishwa kandi niyo bapfuye. Iyo bapfuye barafise amafaranga igisoda cy'u Burundi abatwara Burundi basaba Tshisekedi akabaha. Hariho muri ayo bashobora guha umuryango, imiryango hari ukuntu hora wumva kumenga ntifatwa kumwe, bamwe bakidoga bakomeretse batafashwe kumwe, bamwe bafashwe neza abandi kurusha abandi, bose nabo nyene ntibazi amafaranga bandikiwe muri ivyo bintu uko angana. Baraheza bakiyumvira ayo bashatse babaha ariko ntibazi uriya bagura ayabariha mu gihe baba bakomerekeye ku rugamba, iruhande yuko hariho n'abandi imiryango itigeze ibwirwa ko ababo bapfiriye muri Kongo gushika uyu munsi atamakuru bafise kubaba. Urumva nk'utabibwiwe ntafise n'icyo azoja kubaza. Murakoze cyane Pacifique no kubahiriza umwanya. Sinzi ko bose ngira mwabishuye, reka twakire umugwi wanyuma mugambe mbere ko tuwakira. Sinzi ko bavuga inyumvira hari ico yongera ko kuvyo muhejeje kwishura abantu banywanyi batubajije. Frederico nimba muri ko muranyumva. Ahubwo mugira mu ndenganye hari ikibazo nabajijwe. Mukishure muradutunga. Yego. Hari umuntu yambajije ati ku bwanyu ibi bintu byo kuja hanze mubibona gute? Perezida ariko aravuga kumenga ni ibintu bisanzwe ngo ntibazi gukora. Ibitoro bibuze yavuze ati barambwira ngo ibitoro ngo jene ngo nkamenya ndafise irobine muhira nca ndabaha ibitoro. Akavuga ati mbega ko dushonje, ngo bashonje ndi ati nibagende bakure. Ni kuvuga umukuru w'igihugu yabwirizwa gutegera ico bisigura iyo abantu bahunze igihugu. Abantu bamaze guhunga igihugu kuva mu 2015 gushika ubu ni benshi. Abaciye muri za Serbie, abaca mu bindi bihugu vya Buraya, abagenda za Dubai, abagenda muri za Amerika, abagenda muri za Buraya za Nuzenya za Canada, n'abantu benshi cyane. Kandi yabwirizwa gutegera ko iyo igihugu abantu bariko baragihunga ni kibazo kuri we, ariko biramuryohera. Womenga bavuga bati nibagende gutyo tugira ingorane nke. Jewe niko ndabisigura.
iyo bavuze bati ntidukeneye ko abantu biga amashuri bavuga bati nta babize dukeneye ni abanyene nibo dukeneye nibo beza reka nibagume uko nyene ni ugutegera mwene ibyo ari nacyo bituma ndababwira nti inyishu atanga ngo n'abantu badashaka gukora n'abantu b'abanebwe ariko kandi abantu bashitse hanze nta kazi badakora kandi kavuna abantu ari wavuze neza ati bagenda kubera ko mu by'ukuri badafise iyo baja badafise iyo bava akazoza kabo ntakahari aho kumva kwica ari igitutsi kuri we wavuga ati aha nibagende ntacyo bamaze nta kazi bashaka yabivuze Pacifique ati rero ko umwana wiwe ari hariya Dubai akora yiki harimo ararondera abarundi ngo bavugane kandi badashaka gukora ariko nagenda ndamubwire yuko iyo mvugo mwene iyo mvugo yo gutuka abantu ngo bagiye kurondera aho barya batavunitse none i Burundi bararya batavunitse kwindya zabuze kandi birirwa bariruka n'amaguru rero ndavuga nti numvise uyu nategere ati wamutegurira ubutumwa ashikiriza rimwe ngira barabimutegurira harimo akabisoma cyangwa ikindi gihe akaza nyene bimujemwo kuko siniyumvira uwo mutegurira discours akagira ama contradiction mu byo arimo aravuga ibintu bidahuye ukibaza uti none iki kivanga gute n'iki ubwo nyene ta transition ibayemwo rero ukibaza uti ibyo yandika naho ari bya biba byandikiye urumva ni nka niko rimwe arabivuga kwandika no kuvuga kenshi usanga arico kimwe kuko urashobora kwandika utiyumvira buza kubwira abari bo ugasanga urashobora kuvuga ukandika ibintu ngira ngo kwere kurabyumvira kumenga abantu mwiceranye ngaho iyo niyo commentaire ngira ku bibazo ikibazo bari bambajije murakoze cyane Alice ngira twokwakira umigwi wa nyuma hanyuma tugahitamba abatumire tukaja mu gice cya nyuma umwanya ugenewe ikiganiro usa n'uwarenze Ego Gilbert turafise abanywanyi batatu basigaye hariho Moa na XJH hamwe na Mutuhurana mu rugendo nibo basigaye ngira ngo Moa mwo kugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu haca kwikira XJH. Ndabahaye mwiriwe ndabaramukije bivanye umwe wese ahaherereye nkaba ndabashimiye ko iki kiganiro ciza ikiganiro abarundi benshi baba bateze amatwi kugira bashobore gushikiriza ivyiyumviro vyabo nkaba ndanashimira cyane Pacifique ni nahazwe kuko turamukurikirana cyane kandi tukaba tumutera n'intege ibikorwa akora n'ibikorwa bikora abavyeyi bikora inka n'ukuri Imana bariyo izomuhembera ibikorwa akora ego je nkaba mfise utubazo tubiri nk'umurundikazi nkaba mvuga ati jewe nk'umurundikazi ndabye igihugu canje c'Uburundi ingorane kigezemo turavye mu bisata vyose guhera muri ekonomi sinorinda gusubira inyuma n'ibintu byinshi tubona yuko dukeneye impinduka nk'abarundi tutaje kwirengagiza ngo tuvuge uku je ngomba kubaza akabazo kanje ka mbere ndibariza Pacifique mbega ko tubona igihugu cacu aho kigeze iyi leta y'u Burundi ifata ikarungika abana b'igihugu mu kindi gihugu bakaja vyaye canke bene wabo ntituronke ibiziga vyabo ntidushobore kubafubana iteka ubu Ngira kumbure connection ngira umunywanyi yari ku murongo ngira amajwi aramugoye sinzi twokwakira uwundi Alice connection yiwe iriko iramugora ngira aza kugaruka ndeka twakire Ene gato ngira ngo yitwa XJH kuri X nyaba twumva yogure mikro yiwe. Mahoro neza Alice, mahoro neza Gilbert. Mahoro. Murakomeye mwese ndizera ko ari amahoro. Ego mena mahoro duha kwijambo. Rero sinshaka gutevya ko ndabona n'umwanya uriko uragenda. Ubwa mbere ndashaka gushimira urongoye Kokode Pacifique Ndinahazwe hamwe na Frederic Wabungiyumvira arongoye Seko Arusha. Mbere mbona no gushimira cyane mutama ugenda mwita igitabo
igitabo gikomeye cyane cy'u Burundi mutama Pierre Claver Mbonimpa. Ikibazo cya mbere nashaka kubaza kiraba kijyanye na irya jambo mukuru w'igihugu yavuze umunsi wo kwikukira. Uriko urabiraba neza ukabyumviriza neza, umengo rirya jambo ricamwo abarundi ibiri. Harimo abarundi no kwita yuko ari bo bene igihugu, n'abandi no kwita yuko ari igihugu no kwita la population canke abanyagihugu ba seconde zone ataco bamazi banyagupfa. None ukwikukira ku Burundi, ukwikukira bisigura gutandukanya abonse rimwe. Icyo nicyo cya mbere nshaka kubaza abatumire, kuko nari nzi neza yuko intwaro yo kwikukira abarundi bategeza kwishira bakizana bagatera imbere n'ibindi bigakurikira. Icya kabiri nagomba kubaza kuvyera kubijanye na iyo umuntu aronse kwikukira haba hariho byinshi yunguka, iterambere, abanyeshuri bakiga n'ibindi byinshi biteza imbere igihugu, harimo n'ayo maradiyo nk'ayo mukorera ba Gilbert n'abandi. None nk'iradiyo iyo nuko ntibuka izina ryayo ariko irigisha urwanko, umuntu aravye ibimenyetso byinshi bimaze kuboneka biriko byerekana ko Burundi buriko burerekeza ahantu hatoroshe, ahantu hakomeye cyane, uburyo hadafashwe novuga ingingo zikomeye hakiri kare dushobora kwisanga Burundi bwaraguye mu isangano. Rero agomba kubaza abatumire cyane cyane nka Fokode na Frederic bavuga inyumvira ashobora kugira icyo bivuze ko bariko barakora iki kugira ngo babuze ikintu nk'ico, iradiyo nk'iyo yigisha urwanko ishobora gukwegera abarundi mukarambaraye. Murakoze cyane. murakoze cyane. murakoze namwe. Reka twakire muri Sinzi ngira imbere yuko hari uwundi wakirangira uyu Mowa nimba ariko aratwumva. Mowa muratwumva ubu? Amajwi yanyu yari yagiye. ndabumva mumbabarire gatoyi sinzi ingene vyagenze Ego. ama connection ntasezerana. Ego sinzi yuko akabazo kanje kanyuma ka mbere Akambere kumvikanye ngira wohera ku kanyuma kugira ngo tugaruke okay. batuma. Aka kabiri nkavuga nti mbega ko dufise abana b'igihugu bo bari hanze kandi bakeneye gutaha, bakeneye kuja kubaka igihugu cyabo, mbega iyi leta y'u Burundi yoba iriko irakora iki idashaka kubandanya abana b'igihugu bapfira hanze nk'uko nyene iriko irabikora mu kurungika abasoda b'igihugu kuja guherera muri Kongo? Ntishobora kuraba ikikora kugira abana b'igihugu batahe bumvikane Uburundi bwubakwe n'abarundi bose? Jewe ako niko karakabazo kanje, nubwo bubazo bubiri je nashaka kubaza, kuko numvishije yuko Pacifique hari ikintu yoba yacishijemwo avuga ikintu c'abarede tabara nabo nyene n'abana b'igihugu. Nico gituma nagomba mbaze ti abo bantu kubera iki badashobora gufatanya na leta batahe bubake igihugu cyabo, hanyuma rero Uburundi butera imbere, tureke kuguma mwizi mpari, tureke kuguma mwibi bintu by'ubwicanyi baza kutwereka ku madefire yuko bafise ibigwanisho byo kumara abanyagihugu, ahubwo nibatwereke iterambere, batwereke n'abana b'igihugu icyo bariko baramara. Nibwo bubazo bwanje narifise. Murakoze. Urakoze cyane Mowa, ngira twogaruka kubatumire Alice. Ariho umunywanyi twibagiye mutuburana twamudugije kuva kera yararindiriye ijambo, niba ariko atwumva yo kugurura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe. Ego mwiriwe neza, ndaramukije muremesheje ngira ndaramukije abatumire. Mwiriwe tuga kwijambo. Jewe ikiganiro mfise ni kimwe gusa, nerekeza peut-être gifise amaso question, nerekeza kuri mushinga ntayo Frederic bamvuga inyumvira nk'inararibonye mu bya politique. Yavuze yuko ariko asigura ibya PDC, yashimangiye cyane ati ariko aravuga kuri bya jambo ry'umukuru w'igihugu, aravuga ati twumva ikintu yoba arondera kuri Ecclesia Katolika, arabishimika ko cyane. Jewe ikibazo canje navuga nti mbega hageze gutabaza canke hageze ko abantu bavuga bagasemera kugira ngo abarundi baronka koyoko canke bakiri burundu, mbega Ecclesia Katolika bivuga gutandukanya na Frodebo muri ico gihe, ko yavuze ati twe ntitwumva ico Ecclesia Katolika irondera ko wewe akaba ari umunyapolitike peut-être yahoze ari muri Frodebo, sinzi ubunye mu mazu barongozi Siforo Arusha ngira n'ubu mugara cyane Frodebo. Muri ico gihe
Eklezia Katolika yobivuga gutandukanye na nyakubahwa Frederic Bamvuginyumvira na hama hamwe vyoba bitandukanye, mbega Frederic Bamvuginyumvira avuga iki, Eklezia Katolika avuga iki? Kandi kabazo kajanye kahagaze aho nyene, mbega twakuze tubona yuko mu Barundi bafise mentalite yo kuvuga ngo abakristo abaribo bakretien, mwavuze cane ku bakretien, umengo kuba concerne na politique umenga ni icaha. Mbega muri mwebwe nk'abanyepolitike nyakubahwa Bamvuginyumvira mubivuga kwiki? Abakristo ntibakwiye kuba interese ntibakwiye kuba concerne na ntibakwiye kuba interesa politique? Ikibazo canje nico, kubera mbona umenga hariho doctrine avuga yuko abakretien badakwiye kuja mu vya politike, ibintu nk'ivyo. Nagomvye kubisanisha na kirya kintu mwavuze ngo Eklezia Katolika, mbega Eklezia Katolika ntaco yokwica canke ntaco yokiza mu bijanye n'ibintu vy'igihugu? Mvuze ntaco yokwica canke yokiza mu gihe irashobora kucica mu gihe hari donc igihe hari igikize haba hari igipfuye ku rundi ruhande. Sinzi ko mushoboye kuntahura. Murakoze. Murakoze namwe, reka Alice tugaruke ku batumire, reka duhere kuri Frederic Bamvuginyumvira, ngira mwohera kuri uyu muturana bishuye, kumbure muragira ico muvuze ku bandi banywanyi babiri babajije, hanyuma Pacifique araheza yungane nawe ku vyo yabajijwe, hanyuma tuje mu gice ca nyuma ca kino kiganiro dusoze. Murakoze no kumbaza kino kibazo kijanye na mutuhurana. Eklezia Katolika na Frodebu, Frodebu irafise intumbero yayo ya demokrasi, no kuvuga twipfuza ko demokrasi coba ikintu co mu gihugu, no kuvuga ikintu co, no kuvuga n'imigambwe myinshi ikora ivy'ukuri, ata kintu kibuza kugenda mu gihugu bakavuga ivyumviro vyabo mu rupfasoni nk'uko amategeko yabo y'igihugu yo babisaba. Cya kabiri nuko haba mu bisanzwe ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru, hariho aba leta bavuga ibya leta, ariko hakaba n'abandi batari aba leta bavuga ataho begamiye, ariko bakavuga ukuri uko kuboneka. Icyo turacifuza. Hanyuma hakaba ni n'aya mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, amasendika, abantu bose bakumva ko bafiseho bavugira ijambo ryabo, kubera ko babona kumenga leta ishobora kubabera intambamyi. Iyo niyo demokrasi, kandi demokrasi gashingira kuganira. Leta ibwirizwa gushinga ingamba z'ibiganiro, kuko leta ntiri hari ku bwayo, ihari ku bw'abanyagihugu. Muri ico gihe rero nibemere ko baraganira n'abanyagihugu kugira ngo bumve ivyo abanyagihugu biyumvira, ntibakora ivyabo, bakora ivyo abanyagihugu bashaka. Hakobo bakora ivyo bashaka bitajanye n'ivyo abanyagihugu, baca baza kwica no gutoteza no kugira nabi no gupfungura abanyagihugu. Ico nibaza ko gitomoye. Aho rero hariko duhura na Eglise Katolika, nuko Eklezia Katolika yipfuza ukwishira no kwizana k'umuntu, yipfuza iteka ry'umuntu. Intwaro nziza ituma ukwishira no kwizana kubaho, ituma iteka ry'umuntu ribaho, ituma vy'ukuri umuntu yumva ko akwiye nk'uko Imana yamuremye mu gashusho kayo. Aho rero turabihurirako. Rero jewe simbona aho twaba dutandukanira, naho hariyo dutandukanirako, nuko ndi bukwishure. Ibindi navyo uyu ntuzenya XGH yavuze ati ijambo ry'ejo bundi, ati womenga hariho abene igihugu n'abandi, ati niryo jambo mu bisanzwe twikukira, niryo jambo ryari rikwiye ku ry'umukuru w'igihugu, akaza kushimangira ku macakubiri, ahubwo gushimangira kukunga Abarundi. Navuze ko ibi turimo turabona, ibyo twakurikije, ibyo nakurikiye mu ruhande rwanje, nasanze ko ubu butegetsi burafise intumbero yabwo, ataco ipfana nuko twiyumvira Uburundi bwisunga Arusha, bwisunga gusubiza hamwe, bwisunga iterambere rya bose, bwisunga umurundi akwiye. Urumva bo barafise abo bashaka ko bokwira n'abandi badashaka ko bokwira. Abo nabo nibo bo gupfungwa, nibo bo kwicwa, nibo bo kwangazwa, nibo rero ugasanga nivyo bihari. Ibyo navyo ntibijyana na independence. Iyi si ya independence, ibi yarimwe aravuga si vya independence.
kuko umurundi independent suko jewe twahora mwaza nti umurundi independent yoba ameze gute namba ko yoba ameze uko ibi biri muragira ubu ari byo murundi independent jewe novuga nti ntarimo ararondera independence y'igihugu arimwo ahubwo arakora nka PDC arimo arakora nka PDC hanyuma ngaruke ku kibazo ca kabiri ca mowa kuko icya mbere sinacumvise nka neza ngira Pacifique aracishura yavuze abantu bahunze ati barimo arakorwa iki ngo batahukanwe baze kuba igihugu cabo ariko wumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu wumva hari ibintu byo gutahukana abantu birimwo nta bintu byo gutahukana abantu ngo baze kubaka birimwo abarundi batahukanwa muri Tanzania twumva tubona turabona ico baba bashaka ico babashakako si ibyo kurondera kuza ko igihugu cabo ahubwo no kuza kubatekeza ati mbega ahubwo bari mwajanywe n'iki ko muriko muragaruka kandi ariko barasaba ko batahuka naco gituma rero ntaco leta iriko irakora jewe mbona covuga ngo turashaka ko mutaha kuko kera abakuru tegetsi baragenda mu bihugu kanaka bakaganira n'abanyagihugu bakabwira bati mushaka gutaha mwebwe muraza murondera intumwa zanyu mugende baze bari libre bashikaho bashaka hose bazogora kubavuga ivyo babonye nimwanyurwa muzotaha uko mubishatse mutanyuzwe ntaco kandi turashiraho itegeko rigenga uburantu zenya ububira babita ububira novuga nationalite zibiri ni kuvuga ko umuntu ashobora kuba umurundi agashobora kuba n'uwundi wo handi kugira ngo umurundi ashimye kuba mu Burundi aza akore mu Burundi abaho ashatse kuhakorera gusa atahaba aza hakorere hanyuma yigire iyari ariko iwabo haguma ari wabo nico gituma twari twashizeho ikintu citwa double nationalité novuga nti uranga muntu bubiri gutyo umuntu akumva ko ari mu mahoro aho rero niho uri muragira politike yo gutahukana impunzi bataha ata bintu by'akarigangamo go kahari batavuga ati turashika twicwe turashika dupfungwe turashika twishuzwe ibi umunsi CNDD-FDD iri ku butegetsi nta byishobora kugira kuko iranezerwa no kubona ahubwo abantu bahunga basigara ari bake batabagora uko jewe niko no kwishura ibibazo ibi bya nyuma babagije murakoze namwe ngira Pacifique namwe mwunganira nta kinini nza kongera uko yabivuze nanjye numva ariko nayo kuvyishura mowa yanshimiye cyane nanjye ndamushimiye icuko twogira leta yoba yifuza kuvugana n'abari hanze bagataha amahoro abantu ntibirirwe barapfa izo ntambara ntizibe ntawo birota kwanda yishimiye ko ivyo vyoba vyimirije hama wambajije ati ijambo ricanishamwe abarundi bamwe ukaboneka nk'abarundi bakwiye abandi bakaboneka nk'abasitwaye de seconde zone yabimwishuye sino bigaruka ko ijambo nkunze gukoresha uko bukeye uko bwije dufise ururimbo ruhageze igihugu turirimba ngo Burundi bwacu no kuvuga ko dukeneye twese uko bukeye uko bwije tuvuga ko dukeneye Burundi buba ubwa twese ariko kuva twikukira muri iyo myaka 64 aharabuze umutegetsi neza nyine atwara umwanya ukwiye hanyuma akaba uhuza abarundi bose usanga nabivuze mu gutangura abarundi bagenda bakuranwa mu bihe bitandukanye benshi bamye ari abantu hama hariho abitwa abarundi abandi nyanka Burundi abandi hasi b'igihugu rero umvirije nka Ndayishimiye we uwo mugwi yawaguye cyane umaze kuvuga ko Eklezia Katolika ukayishira muri uwo mugwi ukaca ufata abaharanira hagati y'akazina muntu ukabituko ugafata iprona na frode bukazituko none abarundi basigaye bukuri ni bande sinzi ko n'abasendefd bose abafata ko bobo ari bo baba bakunda igihugu ko nabo nyene murazi ko ari umugwi utari muto w'abasendefd utari mu gihugu nabo nyene barondegwa bamwe basabwa ngo u Rwanda nirubatange abandi batukwa ibintu bitandukanye sinzi vy'ukuri umugwi president Ndayishimiye uba yita abarundi bukuri uko wowe ungana iyo byose n'umugwi mutoya cyane uravye abahama uko bangana nibaza ko ari umugwi mutoya cyane abafata vy'ukuri ko ari abarundi ico rero nico kimenyetso c'umukuru w'igihugu atabereye na cyane cyane turiko tuvuga ukwikukira ku Burundi uwo muntu wese adashobora gufata abarundi bose nk'abana b'u Burundi jese ndamufata ko vy'ukuri abari umukuru w'igihugu akwiye narijya bama biyise izina ryiza ngo Sebarundi uco tangara ingene umuntu yoba Sebarundi akongera ukaba ubutuka abana biwe mu gihe yise ko ari umuvyeyi biragoye kuvyumva Sebarundi avuga ati abani bahere hanze Sebarundi avuga ati aba nabo kwica Sebarundi avuga ati abani muhanyuruze simbone niyo bakiyera ibika ko ari abana biwe
biragoye kumva ko uwo muntu yokwitwa Sebarundi akabandanya anavyiyita we nyene yemera ko hariho abadafata nk'abarundi. Rero ni ukuri ntaco numva nokongera ko uko mugenzi wanje hano yabivuze niko nanje ndabibona. Ego murakoze cyane Pacifique natwe tugiye kuja mu gice ca gatatu ari naco ca nyuma ca kino kiganiro. Ngira kenshi tukunze gusaba abatumire gutanga impanuro ku cohinduka, ngira uno munsi tuhagaze kuri ibi bijanye n'imvugo n'ibi bijanye n'ikinyoma, guhuvya kahise, ikinyoma mu gisirikare, ikinyoma ku nzego ziyoboye igihugu. Ngira imbere yuko mpa kumbure akanya abatumire dufise ni Pacifique Nazwe na Frederico bamvuga inyumvira, umutama mbonima igihe yaka ijambo yari yavuze ko afise byinshi yoshikiriza, yari yifuje no kuba umutumire iyo agenda kubimenya kare, ariko ngira ko akiri ku murongo nagoma ndamuhereko. Mutama Petero Claver Mbonimpa, mwavuze ko muzi Evariste Ndayishimiye, murazi abo bavuga benshi, murabazi, murazi mu nzego z'umutekano, mwumvise baratuza ariko aravuga, mwumvise ibyo bavuga ngo abandika nibandike, mwumvise ibijanye na kahise Ndayishimiye avuga, mubahanuye iki hamwe nimba bo bumva? Icyo kibazo ni kirekire, usabye byinshi byonsaba umwanya munini. Mumbure koresha iminota 5 ngira ntidufise na myinshi ncagagure. Reka nyarutse kumbarira ati none wobahanura iki? Jewe benshi nabahanuye kuko bose bagiye baba bakuru b'ibihugu, baje kuba bakuru b'ibihugu ndababona abakuze ari abana, washima n'abatwaye igihugu ndabaha akarorero nka Petero Nkurunziza. Jewe ni umwana yavutse ndamubona kura tubonana, hanyuma abaye umukuru w'igihugu twavuganye kenshi, ndamuhanura kenshi, mugabo ibyo ndamuhanuye bimwe bimwe n'ukuri yabyemera kandi akabikora, ariko mu nyuma arananira ati ibi n'ibi sinshobora kuvako. Nanjye ndamubwira nti n'ukuri ibyo bintu byanse amaherezo yiwawe ntazoba ari meza. Uko niko nabibwiye. Jewe twatelefonana imbona nkubone, we nyene yantelefona ndabaha akarorero nk'igihe batotera wa muntu wo muri documentation bakamwambika akabido kazuye amazi y'itiro 5, niwe yanyitelefoneye ku munsi wa gatandatu iti ibintu ubivuze ku maradiyo nivyo, ni ukuri nivyo, ngo ndokire umuntu aze kubiraba nimurungike. Yamurungitse turamurikira amafoto kandi yagize neza, abantu bose yaciye bahagaritse, mugabo nyuma nuko yabahinduye. Igihe tugiye muri bya bintu by'imuyinga kwibangira inama, n'ukuri yafashe ingingo aramukura, mugabo acaramuhungisha, urumva ko twavugana. Rero n'aba bandi bahari ubu nibarabe kahise, nibarabe kazoza, kuko iyo bari ku butegetsi babona yuko umengo byose nta kimwe kizohinduka. Ariko jewe nk'igihe nabona Ndayishimiye ngaha mu Bigi ndabisubiremwo, namubajije ibibazo, mbere ndamubaza n'ikibazo cyerekeye abanyoro bahiriye muri prison y'Igitega, aranyishura ati bajya twavuze nabo twabonye imibiri yabo, ati mugabo ntimwibagize yuko hariho abahiye bagatokombera tutashoboye kubona. Iyo nyishu yayimpaye neza cyane. Je ndamubwiye ingene tuzobitokora, ingene tuzomwereka abapfuye abari ingene inzira yotamwo, gushika n'ubu nta nyishu ndaronka. Umva nkaho nari namuhanuye, mugabo nk'iyo dosiye turabifise, umwanya n'umwanya tuzoyirura tumwereke ati abapfuye naba, mugabo ukuntu nawe tubivuga nta vyoshika. Rero je nkamubwira nti urabona nk'ubu bavuga ngo hariho abenegihugu. Jewe nk'iryo jambo kuvuga nkuze ngo abenegihugu ryongora kuvuga kuko navutse mvuga abanyagihugu. Waba perezida n'umunyagihugu, yaba dore n'umunyagihugu, twese tubanyagihugu y'Uburundi, mugabo benegihugu nta mwenegihugu ahaba, bose twese igihugu n'ikiwacu, mugabo muri rusange abanyagihugu. Jewe rero icyo nohanura abo bategetsi, uravye ingene bavuga, uhereye mu nzego z'umutekano, mu nzego za gisirikare, uravye ibyabaye, uravye ati ibi bintu nimubigenze gutya, mubikosore gutya gutya, ntibakumva. Reka ndabaha akarorero n'ukuri ibintu burya ntibagire ngo hari ikintu kijana. Kuva kera twebwe twamye tuvuga tuti nk'igihe bica ababikira, murazi ibyabaye gushika n'ubu. None uburya dosiye y'ababikira numva ko ariko barikurikirana bene gihugu. None nk'icyo gihugu wiyumva ariko kizoheba abantu babo kandi batanguye dosiye biriko iraba.
naho njya nti bazuraba neza kuko nta kibuko ngo kijane ngo gihere ahubwo namuhanura yakwiye kuraba kazoza ke burya ubaye perezida w'igihugu ugakora ibintu bitunganye uba uriko uraca inzira hanyuma ukazovugwa none nk'ubu mumbwira yuko Ndayishimiye azovugwa mu Burundi ko mbona ibintu bihinduka kandi atawamaho n'ejo na hirya y'ejo bishobora guhinduka wiyumvira yuko twebwe turi hanze atacyo turiko turazira n'uwuriko arakizira hariho ubutungane bwovuga ati naka tumucire urubanza kuko na Nkurunziza yatashe yari yaciye urugo gupfa twarikurikiranye turamubwira ibi n'ibi 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 turamwereka igenero bigenza kandi yarabikoze mugabo urumva rero nk'ubu yagiye none nk'ubu twavuga yuko Nkurunziza hamwe bavuga ngo abantu ngo Frodebu bayiciye umutwe ngo Ipona bayica umutwe none CNDD-FDD yoyo yaciye umutwe nande amakuru twumva n'ibyo byose ntajya ngo bizijana ntibizokurikiranwa kandi twese turabyumva noneho nkagira nti umuntu akiri ku isi yokwitonda agakora ineza nayo ubundi ugira muri ubwo buryo ni ukuri n'igihugu ntaho kizoshika kuko bose bagira bati iyo uriko uratwara neza iyo abantu bakwizera bose barakuvuga bati bakakwihaya igihe hajya ku butegetsi ni ukuri twese twagira tuti ibintu bigiye guhinduka mugabo abanyamahanga bo nyene batanguye kutubwira ati twabaye desi ati ni ukuri ati twebwe twari twiteze sibyo twabonye twebwe none turabundi twari twaguye mu gahunda none ngahanura Nkurunziza nti haracyariho ngahanura Ndayishimiye haracyariho umwanya arashobora kwisubirako arashobora guhindura ibintu mugabo umengo aho bigeze byareze inkombe ntivyokunda ubu rero hasigaye aho abarundi bonyene bimenya kuko kuva na Cyanarindi abasoda bakihari badutabara ubwo ko atabasoda bakihari abarundi bonyene nibitabaza murakoze abahari mu bita gute muvuze ko atabasirikare bahari kandi kwidefire batweretse abasoda ariko ndewe nakubwiye yuko ndewe nabonye defile kenshi hari igihe na kimwe dore imyaka namaze nza kuraba defile jewe numvise bamwe bavuga ngo ariko ngo abasoda baje kudefira ngo ku munsi w'ikucya bavuye mu kindi gihugu jewe nabona abaperezida yo baza mugabo nta na rimwe nabwawe n'umusoda w'umunyamahanga aje kudefira ku munsi wo kwikukira kuri independance hirya byohaba mugabo ntavyo nari bwabone je n'ubwa mbere ndavyumvise n'ubwa mbere nabibonye ko hajya amasanamu kuko igihugu cikukiye kiba gifise ingabo zayo bishobora byose nk'ubu nabonye nkuze bariko bagira ngo abantu baza gukoka mu mitaka ntabo bafise bakoresha umupansiyone kera abarundi bose b'abasoda bari mu gisoda hariho batayo yari ishinzwe gukoka n'igihe ababirigi bari bahari baza gukoka turaza kubashengerera urumva ababirigi nibo bari baciye baza kwigisha abasoda b'abarundi gukoka none urumva nibo bariko baratuka bari gutuka umuvyeyi yakureze nicyo kimwe n'ubu rero nicyo kimanure nk'ubu tutse ububirigi ngo bwarakureze bakakwigisha byose hanyuma ukaja kubusaba none ubundi bariko imfashanyo habwa rero nkagira nti ni ukuri uburundi bwarabuze twaraburiye hejuru reka mpereze ngaho murakoze mutama Petero Claver Mbonimpa Fedeko bavuga inyumvira si rya mbere Evariste Ndayishimiye avuze amajambo abarundi batari bake bakayiyamiriza bakavuga ko ari ibihushane canke harimwo ibinyoma ariko arabandanya ku bwanyu kwereka abandanya mu muhanuye iki sinzi ko Federico bavuga inyumvira muri ko muranyumva jewe ndakumva niba butanyumva ndabumva ubu akamikro kari kacugaye nariko karimo karuguruka yego urumva ngira akabazo mwakumvise ikibazo nacumvise cyane gose igituma abandanya birya nabisiguye ni kubera ko wewe arafise intumbero ya politike yibereyemwo atacipfana n'intumbero ya politike twebwe tumushakako ico ndipfuza ko umurundi ariko aranyumviriza acumva ntavyo ashaka ntakeneye arafise ivyiwe baramaze kubipfundika mu mugambi wa CNDD-FDD ko badakeneye ivyava amasezerano yarusha vyumvikanywe n'abarundi kandi barafise ingene bashobora gutembereza politike yiwabo ijanye niba ariko barakora kwibaza rero ko azohinduka ko bari kwihenda kuko ntashobora guhinduka ahinduke kandi ariko arakorera ipolitike bumvikanye
mwebwe mushaka ko ahinduka, kugira ngo ahinduke yohindura politike agaca ahindura n'inyifato. Mugabo igihe yadahinduye politike ntashobora guhindura inyifato kuko ntibijana. Ndashima ko ari ku ntumbero yiwe, kandi arimo aragenda imakamba n'imodoka ukamusaba ko yoza gukata amakorosi arimo aragenda hariya za Bugarama, uri muri ihenda kuko ntimuri ku nzira imwe. Abarundi turi ku nzira imwe n'ubundi na CNDD irafise intumbero yayo, CNDD irafise intumbero yayo. Abarundi icyo bipfuza benshi sico CNDD yo yipfuza. Naco gituma guhinduka yohindura politike agahindura n'inyifato. Uburundi azohindura politike azoguma n'ijya nyifato gushika bisambuke. Ego murakoze Federico bamvuga inyumvira. Pacifique namwe kare tukiri mu gice ca mbere mwari mufise ivyiyumviro n'impanuro mwifuza gutekerera abategetsi. Akabazo ni nkako mbajije Federico bamvuga inyumvira, si rya mbere umukuru w'igihugu avuze amajambo abarundi bamwe bakavuga bati mbega ibintu abivugira iki, ariko bwaca kabiri agasubiramwo vya bindi nyene akabikomeza. Ku bwanyu ni kubera iki igihe cyose akomeza? Nuko atumva ivyo abantu bamubwira canke arindi ntumbero afise? Nkuko Federico bamvuga inyumvira ariko arabivuga, nimba atabigira nkana canke abigira nkana, mwebwe mu muhanura iki? Mpereye kuri ico c'imvugo yiwe, imvugo ya Ndayishimiye isigurika mu nzira zibiri. Hariho inzira imwe nkuko Frederic Bavugimera bivuze, aho ari intumbero y'ingene agomba gutwara. Burya mu vyo avuga umusomye uramwumva uwari ivyo arimwo, uw'ukuri ari. Ku rundi ruhande hari ikintu we nyene yigeze kwivugira, aravuga ati erega jewe burya naragiye kwiga ivyigwa vy'iperereza, abantu ntibanabimenya ko jewe navyize. Muri ivyo vyigwa rero yize agenderako, wewe arafise ko iyo abantu bafise ikibazo kanaka ukaba utagira inyishu, ubazanira ibindi bintu vyo kubasa, umugani wa Dr Sonia. Ukabazanira ibintu hamwe ukabatwenza gusa ikaba nka komedi, ahandi ukabazanamwo ibintu bitagira umutwe n'amaguru, bakaba baraharira ivyo nyene wavuze, nawe akaba arirenganira. We wafata ati nabashoboye, none sinarenganye, ivyo bizosubira bigaruke, dusubire turabikindi gihe nyene dusubira kubakina. Burya n'ivyo abamwo, hamwe arivuga atabize nuko yivuze, ahandi naho akazana ibintu vyo gukina abantu, akaguma afata ko arakabumba aguma akina gutyo. Nivyo kenshi ndukuri je maze kumubona. Rero ntawe wo kwitega ngo ejo ngo ko twavuze uko ngo Ndayishimiye azoca atangura kuvuga neza, ngo tutangure kumwumvamwo ijambo ritomoye. Igihe cose azoba adafise inyishu ku bibazo abarundi bafise, azokwama atuzanira ibintu bimeze gutya bitagira iyo biva niyo bija. Hanyuma ico nari navuze kare nti je mu vyo yavuze, ahubwo icigwa nyamukuru cari kikwiye kuvamwo ni ikihe? Ni Mutama Petero Karaveri Mbonimpa burya yakivuze neza, ati none tugiye kuraba abo babirigi avuga ingene batwara n'ingene we nyene atwara, we nyene tumusanga ari yavuze cyane abapedesi. Ahubwo je nibaza ko wewe aza kwisanga mu ruhande rw'umukoroni, we nyene aza kwisanga ari umukoroni yambaye urukoba rwirabura, si n'umupedesi we n'umukoroni nyene. Gute? Duhere kuri iryo higanwa rya politike aba ariko aravuga ryo muri iyo myaka. Intwaro navuze abari bafise ubutegetsi uwo musi yari Jean Paul Harwa aserukira ububirigi. Arabonye ko hagiye kuba higanwa, hariho batavuga rumwe bikomeye gose akeneye ko iyo ntwaro ivaho, yitwa Rudoviko Rwagasore. Ati rero jewe ico ngira ndamuhanisha uyu muntu, ubwa mbere ndamuhanisha amategeko, nshiriho amategeko azomutuma adashobora no guhiganwa. Amushiraho amategeko ngo umwana w'umwami ntashobora kurongora umugambwe, gutyo wewe uravuyemo. Rwagasore ati ntaco, umugambwe urabaho. Burya muri iyi prona Rwagasore yari afise titre yitwa ngo conseiller general, ngo umuhanuzi mukuru w'umugambwe, ntiyashobora kuba umukuru w'umugambwe. Hanyuma hagera ihiganwa bakamupfungira ibururi, bakazana abantu bacunga kugira ntasohoke ntagire umuntu n'umwe bavugana, bamugirira ivyo. Abanywanyi biwe bamwe barapfungwa hirya no hino mu gihugu, ukabona ko bariko barababuza kuja kwiyamamaza. Ico ni n'uruhande rumwe. Urundi ruhande baciye bashinga imigambwe itari imigambwe by'ukuri, ubugambwe bugendera ku vyiyumviro butamitswe n'abo bakoroni nyene. Imigambwe izivuga iti kwikukira reka tuvyigize kure, reka bizoza inyuma, ababirigi bagumeho, muduhe gusa gouvernement d'autonomie, turonke ni petite autonomie tubeho, mugabo mwe mugume mudutwara.
rero haza ubugambwe buvugira abo babirigi bukagwanya wa wundi arondera ukwikukira. None twoja kwa Ndayishimiye iyo hageze ihiganwa nawe agira ibiki, we wagira ibiki, aho bashyizeho amategeko abuza umuntu kuja kwiyamamaza, mbega nawe yagize ibiki? Ejo ndi mu matora duherutse ya 2020 ni yakoze ibintu bingana gute bituma n'uwabaye wa kabiri mu matora uwo bahiganywe mu matora aheruka bitashoboka ko yitaba mu matora akurikira? Yakoze ibintu bingana gute n'ubu bikibandanya, hamurikwa imanza, hamurikwa ibiki kugira ntibishoboke ko n'ubu baja kuhiganwa? Yakoze ibingana gute? None ataniye he na ya leta ya Jean Paul Haloa yakorera uwo batavuga rumwe n'intwaro yiwe witwa Rwagasore, nawe ivyo ariko arakorera batavuga rumwe bingana gute? Muri leta ya Haloa abashinze imigambwe bose barashoboye kuja mu higanwa ababishaka. Muri leta ya Ndayishimiye abanyapolitike bari umwe nguyu turiko tuvugana mu kiganiro arongoye Seforo Arusha ni Frederico Bamvuginyumvira, igikorwa ciwe munyapolitike yogiye mu higanwa ejo akatubwira programme afise tukumva Ndayishimiye afise, nk'abarundi tukihitiramwo ko dushaka Bamvuginyumvira canke dushaka Ndayishimiye, ariko Bamvuginyumvira ntashobora kuja mu matora. Kwa Jean Paul Haloa Rwagasore yarashoboye umugambwe we warashoboye kujayo, mugabo kwa Ndayishimiye ntibishoboka ko Sefora Arusha yoja mu matora. Mvuze ako karero gusa ni benshi cyane, fata MSD, fata ni benshi cyane ari impunzi badashobora no guhonyora mu gihugu. Ivyo ntabyo dufise kwa Jean Paul Haloa. None muri abo mubi cyane ninde hagati ya Jean Paul Haloa na Ndayishimiye? Kwa Ndayishimiye, kwa Jean Paul Haloa dufise ko abo bariko bafasha Rwagasore kwiyamamaza, bamwe barafashwe barapfungwa, abandi hari uburyo bwinshi babagirira nabi, mugabo ntidufise ibintu biri ku rugero rw'ivyo Ndayishimiye we wagira. Ndayishimiye arabanyuruza tukabura irengero ryabo. Ndayishimiye abakorera ibintu bimwe n'ukuri birengeje ubwenge, ukabona umuntu w'umunyagihugu muto kumva nk'ibi bintu tugiye kumva ubunyene. Umuplanto, ariko abantu barumva umuplanto mu biro vya CNDH, uyu Shadia turiko turavuga muri uyu mwanya, umuplanto w'umukenyezi, sinzi mu mutwe w'abantu sinzi ko bijye mu planto mu Burundi cyari. Inzego z'igihugu zishobora kunyuruza umuntu nk'uyo, hanyuma ukumva amasentare gushika ku rwego rwo hejuru cyane, umusubstitut wa procureur general de la République akavuga ko bidakenewe nuko habaho amatohoza, doshika bakrase ngo nta makuru ariho, ngo ntavyo tumatohoza ico kintu. Ivyo bintu Jean Paul Haloa ntavyo yagira. Kwa Jean Paul Haloa wapfuma urenganywa mu butungane, mugabo ikintu nk'ico cabaye, amatohoza yateza kuba, urubanza rwarategerezwa kuba. Kwa Ndayishimiye nta n'urubanza. None uwo muntu agiye kuduha ayahe maleson? Hari umugenerale umwe yagendanye mbere Ndayishimiye amuzi gose, niwe yambwiye ati none ko Ndayishimiye gatwari kumwe twamaze imyaka 10 twitwa inyanka Burundi, uyu munsi niwe ahindutse kuza kwigisha abandi gukunda igihugu, niwe agezwe kusubira kwita abandi abansi b'u Burundi. Nimba umutegetsi arekuriwe kwita abarundi abansi b'igihugu n'inyanka Burundi, uwe vyamuvuye ko ryari? Nimba barabitwitse bigafasha rero akaba yemera ko abategetsi bavyita abarundi bigafata, nawe n'inyanka Burundi uko niko twiswe imyaka irenga 10. None wewe ariko akora iki kubona ari baje kwita abandi barundi nkawe gutyo? Mwijambo ryiwe avuga ko hari ibintu avuga biteye isoni, nimba afise abamuhanura bagende n'ukuri bamwegere, ngo ababirigi ngo bagiye banyegeje ibirombwe nukuri n'akabaramazi ibintu uriko uravuga. None umuntu wovuga ngo yagusigiye inzu yawe, ngo hanyuma ngo ivyawe ngo yagiye binyegeje ngo mu nzu yawe nyene, ivyo mwumva bitari biki? Inzu yawe ukayimarana imyaka 64, ngo jewe n'ukuri ngo inzu ndayifise ndayimaranye imyaka 64, ngo ino nzu yari irimwo ubutunzi bukomeye, ngo ariko ngo sinigeze ndabubona, ngo mfise umuntu yarayifise imbere nyanka, ngo ivyanje ngo ubutunzi bwanje yabunyegeje muri ino nzu nyene. Bafata ko ari wowe uri kigugu, wewe ufise igihugu imyaka 64, ubwo butare buraho. Abo bantu barakwigishirije abantu bawe.